Ibi ngibi birihutirwa cyane. Iki gitondo nibwo habyutse hacicikana amakuru agenda avugwa agiye atandukanye, yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse yaba izandikirwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'izica zandikirwa mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Mbese ayo makuru agiye acicikana mbese ubundi ni ayahe? Reka turaciye tuyababwira uko ari atanu kwa tanu. Icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kuri kunzogera kugira ngo amakuru yose turagushikira azaza gushikira nta vumbi. Ico wamenya cyo nuko ngo perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amashusho menshi araca acicikana ku mbuga nkoranyambaga, araca yerekana nyine apfukamye imbere y'umuntu ngo araca ngo amusengera. Mbese ibi ngibi byo byagenze gute, biraza kurangira gute? Nabyo turaca turababishikira. Sibyo gusa kandi araca agaragara yuko ngo arimo asangira n'umugore wiwe gusa, ngo kandi yagakwiye kuba aca arasangira n'abakuru b'ibihugu bagiye bari kumwe, cyane cyane perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kubwo bw'ibyo amashusho yagiye aca acicikana agaragaza ari we wenyine n'umutambukanyi wiwe aca basangira gusa, ngo kandi bari bagakwiye kuba baca basangira n'abandi bari bazanye. Sibyo gusa kandi turaca turabashikira andi makuru avuga ko ngo perezida w'igihugu c'abaturanyi cy'u Rwanda ngo araca ngo yakirwa neza muri Tanzania, mu gihugu ca Tanzania araca yakirwa neza nk'uko namwe muraca murabyibonera. Mbese yagiye mu gihugu cya Tanzania agiye kuca amara iki? Ibyo nabyo turaca tugushikira gatanu kwa tanu. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza guca udukurikirana, ugapyonda kuri sabone, ugapyonda ku nzogera kugira ngo amakuru yose turaca turagurondera azaje agushikira nta vumbi. Hagati aho kandi umugwa wa M23 ngo uraca ufite ibibazo bigiye bikomakomeye, ngo cyane cyane ko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaciye yenyegeza abasirikare benshi hafi y'umupaka uhuza Kongo Kinshasa ndetse n'umujyi wa Goma, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambuwe n'igisirikare ca M23. Mbese abo basirikare baciye benyegezwa bagiye gukora iki? Ibyo ngibyo nabyo turaca tubigushikira mu makuru yacu agiye arambuye. Hagati aho kandi mu nama ishinzwe abakuru b'ibihugu bagiyemo muri Tanzania ihuza aba EAC ndetse n'aba SADC, abo ngabo hakaba harimo abaperezida nyine bagiye bageze SADC ndetse na EAC, ngo harimo umuntu utagiyemo ngo nta wundi ni Felix Antoine Tshisekedi. Ese impamvu atagiye muri iyo nama kandi bari bagiye kwiga ku kibazo kiwe byo niyihe? Turaca turabigushikira mu makuru yacu arambuye. Reka n'ubundi turaca tugushikira amakuru arambuye, tubibutse ko ino channel ariyo iraca ikurondera amakuru menshi agezweho kandi amakuru yizewe amwe rukumbi. Ubwo rero twibutse ko wowe utarapyonda sabone ni ngombwa ngo urayipyonde ko, wowe utarapyonda kunzogera ni ngombwa ngo urayipyonde ko kugira ngo amakuru yose turakurondera azaze agushikira. Reka dutangire amakuru yacu rero n'ubundi tukugezaho inkuru y'uko ngo perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye ngo amashusho araca agaragaza nyine ngo apfukamiye igihugu, apfukamiye mu pasiteri ngo arace aramusengera. Mbese ubundi yaciye amushikira gute? Gusa hari amakuru menshi agenda avugwa menshi, hari nk'uwanditse avuga ngo Abarundi abayuda turamaramajwe rwose, Imana y'u Burundi inaniwe kuzana igitoro n'amadolari, nta kundi ni ukwemera gupfukamira abakoroni. Imana zabo z'ibinyoma, ubuja n'ubujura bwose nibwo turaca turashirwa imbere. Perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagakwiye kuba apfukamira Imana yo mu ijuru, none araca apfukamira abakoroni. Abakoroni nibo baca badukoroniza bakatwambura buri kimwe cyacu cyose, none araca abapfukamira. Imana nikomeze irace itabara igihugu cyacu kuko turamaraniwe rwose.
Ikigaragara cyo nuko abanyagihugu bataca bishimira impamvu perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi yapfukamiye ibyo twakwita ikigirwamana. Ese ubundi ni ukubera iki yaciye yapfukamira uwo muntu? Ni ukubera iki? Ibyo nabyo turaca turabibarondera amakuru menshi agiye acicikanye, muraca muyasanga ku binyamakuru menshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibice byandikirwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Si ibyo gusa kandi turaca turugushikira n'indi nkuru ivuga ko mu ncamake twabashikiriye n'indi nkuru ivuga ko ngo perezida wacu atigeze aca yitabira inama ya EAC na SADC bahuriyemo mu gihugu c'abaturanyi ca Tanzania. Impamvu aca atitabira iyo nama ngo nuko aca yibera muri Amerika nyine, n'ubundi guca abipfukamira ibigirwamana cyangwa se aca apfukamira abakoroni. Niyo mpamvu ngo aca atitabira iyo nama, ariko ngo akaba yohereje intumwe ye guca yitabira iyo nama ivuga ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi abarundi biraca bavuga ko ngo ibingibi bisa nkaho ari agasuzuguro, ngo kuko yagakwiye kureka kujya gupfukamira ibigirwamana aho ngaho muri gihugu cya Amerika, ahubwo akaba yaza kwitabira inama ya EAC kugira ngo bige ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje kubahuza nabo. Si ibyo gusa kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo kiraca kengengeza abasirikare benshi hafi y'aho Goma iherereye. Tubibutse ko umugwi wa M23 ariwo wafashe umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ukaba ari umugwa mukuru wungirije wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwo Kongo Kinshasa. Uwo mugwa mukuru rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukaba ngo wenyegejwe hafi n'abasirikare y'igisirikare cya FARDC mu rwego rwo kugira ngo barebe uko bakwigarurira umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo Goma ifitwe n'aba M23. Ayo ni amakuru turimo tugenda dutahura ku bitangazamakuru bigiye bica bitandukanye. Ayo makuru turaca tuyakugezaho n'ubundi 5 kwa 5. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda ku nzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakorondera azaze agushikira nta vumbi. Hagati aho perezida w'igihugu cyacu cy'ubuturanyi aricyo cy'u Rwanda ngo araca ashika muri Tanzania, aca yakirwa neza, aca yakirwa nk'umwami aho yari yitabiriye inama ya EAC ndetse na SADC bahuriyemo muri ico gihugu ca Tanzania. Uko bigaragara amashusho arimo aragaragaza perezida w'igihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda aca yakirwa neza, yakirwa nk'umwami, aca nyine agiye mu nama yo kwiga ku kibazo cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara ikomeje guhuza igisirikare cya M23 n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero amashusho agenda acicikana arimo aragaragaza yakirwa nk'umwami, mbese ubundi ni baramushigikiye. Ibyo nabyo turaca turagumiza kubigushikira uko buceye nuko bwije 5 kwa 5. Hagati aho muri Tanzania n'ubundi haraca habera inama ya EAC ndetse na SADC yiga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko iyo nama ngo ntago Felix Antoine Tshisekedi urebwa n'iki kibazo ngo ntago araca ayitabira, ahubwo ngo yohereje ngo umuvugizi wiwe ari we witabira iyo nama ngo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze guhosha ikibazo. Ariko abakongomani benshi ndetse n'ibindi bihugu biraca bivuga ko ngo Felix Antoine Tshisekedi asa nkaho ari guca amazi iyo nama ndetse no gusuzugura aba baperezida baciye barayitabira. Mbese ibi ngibi byo biraca bishika kuki? Ibyo nabyo turaca tubibashikira. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda ku nzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakurondera azaze akugeraho nta vumbi.
mu kanya rero n'ubundi turaje tukurondere n'andi makuru ubundi tuje tuyagushikira, ubundi wowe icyo usabwa ni ugukomeza nyine kudukurikirana kuri ino channel yacu. Ino channel yacu niyo yonyine rudende ica igushikira amakuru menshi kandi amakuru yizewe. Reka rero tugaruke mu kanya.